icyo gikorwa kigahise kiba nta kintu wowe warabonye cyangwa wumvise gikorwa ngaha muri uyu rupangu kitameze neza kidasobanutse cyoba cyagucanganya ibyo utatahuye neza? nta na kimwe ariko ibyo ikintu nabonye gusa umusaza wa madamu afite amatelefone ariko aravugana ariko aratelefone abavugana n'abandi sinzi abo bantu nyine bavugana ngo imvubu zisohoke mutegure ibyuma mugire murabwire mucakira mu nzira. Ariko nawe ujya unzanira abantu n'abandi. Ubwa mbere wazanye umutama yumvise ko abantu bafise ingoho n'ibiki arakubwira ngo nabyo ashobora. Ubu rero wagiye kunzanira someone umusore sinzi mbe akoresha iki? Nawe akoresha ingoho cyangwa akoresha iki? Kwanza ngomba ndagukuremo ubwo bwoba ndakumvishe neza yuko urumva urya namuze kwenda mwizeye mwana mu kagace kiwacu hajya harigeze gutera abasuma ku buryo na telefone atamuntu yagendana mu ntoki gutya ariko ubu uye nganaho twora umuryango huguruye nta nubwo wadufise urumva ujya nta nko hakoresha ujya aye n'umukarateka umukarateka afise rega sumwe wenyene afise n'abanyeshuri yigisha karate byaba ibyo Jackie cyane mukama wanje umukarateka afise n'abanyeshuri rega ntugire ngo rijya yitwa master none ryo bazo rya master ryaje ko cyoye kubusa gusa. Oh my God. Yari hawe very interesting. Yes yari hawe kuri ibyo nyene by'ubukarateka. Ariko ishobora kudufasha kuko abakarateka ari Amerika gace kiwacu amaze gufasha abantu benshi. Icyo cyo numva ndakigushira amakenga. Hari Amerika gace kiwacu amaze gufasha abantu benshi gose. Benshi hari ukuntu ariko anisani umwana wanje hajya muri kagace kacu hari abantu bari bigeze akagwi bakaza bariba abantu umva bafata no kunguva abantu ibi byose bibi bibaho byari hajyaye kuko nabo basuma bose niyo bataha ariko muri iyi minsi yarabashitse ku murongo bose rega nta n'uhagarara ngo bagwane. Yumvise umusaza wa madame wa boss avuga yuko imvubu igira ivi mu ruzi ibyuma bayita hama nabyo nyine nace numva iyo nkuru y'iyo mvubu nace nezerwa kuko ngira ngo imvubu nace ndamurungika baranaho ugarukiye nzanire agasoso gakeya kuri iyo mvubu ariko nabonye yagarutse ngaha kandi yagarutse amaso atukuye ariko ararira amarira gusa niyo yanzani imvubu sinzi irengero ryayo namba yarabahatuje sinzi. Abona ajya ku matelefone avuga ku matelefone ibindi barabyumva n'ibindi ntubyumva ngibyo. Umunsi yavuga ko imvubu izova mu ruzi no munsi habaye icyo gikorwa kigayise cyo kwica bukeyo wari utegereje inyama z'imvubu uca wumva amarira gusa nyine sawa urakoze. Sawa shefu ugiye mu kazi kawe. Urakoze. Karibu. Ndamanushka nibaza yuko navuganye na Ngobore n'umuzamu wanyu hari amakuru numvise yavuze n'inkoramutima basanzwe gusa icyo nabasaba kuri uyu mwanya atari madame Bella ntihagire ubundi wizera. What? Atari Bella ntihagire ubundi wizera. What about my brother? Na musaza wawe cyane musaza wawe n'umwizera. Musaza wanje jewe umwanya bishikaho tuzoheza amatohoza n'umwizera kandi ndagusabye vuge make ibyo kubaza
ugerageze kugira uguca ubwenge ntamenye ibyo turiko turapfundika ntamenye ibyo uravugana na madame Bella ntanamenye mbere yuko ugenda kimwe gute uriya ni musaza wanje twavuze turi babiri niwe nkurikira ku mugongo master uriya ni musaza wanje turi babiri cyane nakubwira sibyo birandenze urabyibuka ariko madame Anushka ndazi yuko mwavuze muri babiri ariko umenye yuko iyi si ifite ibintu byinshi cyane dukiramo abana b'abantu gusa ntacyo navuga muri uyu mwanya ndacyakora amatoza y'iwanjye mugabo ureke umwanya utange umuco kuri musaza wanje kuri uyu mwanya kino gusaba ube umugumyabanga ntihagire ikintu na kimwe amenya ibyo turimo icyo ndakigusabye ni ukunyubariza mu kazi k'iwanje hama ndakwijeje yuko umwana wawe ngiye kumuzana murakoze ziriya nimero z'ujya muntu yagutelefona yarazinyeretse namaze kumenya uwo ari we wamumenye namaze kumenya uwo ari we bajya rero turabazi abantu biwe abo bakorana benshi tumaze guhurira mu ahantu hatandukanye tubomora niyo mpamvu rero ko igihe mbere aza kubimbwira nabwo ati yereka inimero z'umuntu yagutelefone azinyeretse deja nje namenye uwo ari we rero tekana icyo ngiye gukora nje ndakizi muri uno mwanya abafise umwana bazwi niyo mpamvu rero gusaba gutekana nuko rero kandi tumworohereze mu kazi kiwe twirinde kubwira n'umuntu n'umwe kubw'umwana wanje ndakora icyo ari cyo cyose ambwira gusa ugaragaza telefone ntuzuzime telefone zo bifise umuriro amasaha 28 kuri 28 kandi ugaragaza telefone yawe nawe nyine usaza wawe ntazarayegera urakoze rwose musaza wanje isi yarahinduka master ibyo mbwiye nibyo cyane ko bitanyinjira mu mutwe niyo mpamvu naguhamagaye iminsi yose wowe uduha impanuro zipinga icyo kintu uretse ko aba bantu ari twebwe tubagwanya wabakuye mu mugwi wawe kubera ingeso zitajyanye rundu amasiki yuruje ko ntabitahura muri Black Tiger Parade Master niyo mpamvu naguhamagaye kuko nari nzi ko bizova bibacanganya ntutahure impamvu yo bayajanye muri Black Tiger uranegera naguhamagaye wowe kubera ko ari wowe bakuriye kandi ari umucabwenge kugira ngo utuze abandi ubabwize kuri batekane batuze ntabwo ngiye muri Black Tiger kugira ngo niyunge nabo si aba namba icyo gikorwa nashobora gukora niyo mpamvu naguhamagaye kugira ngo urabe ukuntu wumvisha abandi kandi babwire batekane batuze ni igikorwa gihambaye cyane gikomeye cyane ngiye gukora kitazorenza iminsi 3 sakena ngukombereza gusa iminsi 3 kandi irashobora kuba ari iyo mvu yo guhonya kabisa gukuraho ko Black Tiger uranegeye kuva bahereye bica abantu bahonya amabi abishira akora ni menshi cyane bahonya muntu urumva rero harageze yuko twiyumvira ukuntu kubakura ku direct tubafuta uranegeye rero ndiko ndakubwira wewe bigume mu mutima wawe gikuru ubwira abandi batuze igikongenge ngira njemo kandi nashaka yuko uwo mpuza na mukuru wawe ko ari muri Black Tiger mukuru wanje ngwano master nakubeshe mukuru wanje ntiducana uwaka uko bukeye uko bwije aho turi inshuti turabavukanya ariko tusigaye tumeze nk'abanzi mukuru wanje ubu urazi yuko uko bukeye uko bwije wewe ashaka yuko tugurisha hajya muhira tugurishe umwe wese ngo aronke ibyiwe twese twarabyanse ariko ubu asigaye avuga amajyambwe amenga akacira umuriro hageze igihe ancira agace mbona gusa ko ari uburofa ambwira ngo azogaruka tutariyumvira azogaruka
akora ikintu gihambaye muhira. Nico gituma ngo niho yaciye avuga ngo niho tuzoca dutahura igituma Yuda yagurishije Yesu, ngo n'igituma Mashaga yagurishije ngo muramu we Alfani. Alfani Umva ibijambo biraho bitagira. Urabazi? Mashaga Alfani nta n'umwe nzi muri abo. Nzi Yuda na Yesu honyine gusa. Avuga ibijambo bidafise umutwe n'amaguru, ibintu sinzi. Ahubwo gusa icyo mbona kiretse mushikanje kiretse kubera wowe n'ubwo badahuza bwa haragira igihe bahuza, hari igihe bicara hasi bakavugana, kirezi niwe yo guhuza nawe. Ariko ibyo ukora byose master ube magabo kandi ntushike hariya nawe nyine bace bagukoropa baguhindure kubera bajya abantu sibo. Turakwizeye icyo ni igishoboka cyo. Ubwo rero uraza kuraba ukuntu umuhuza na mushiki wawe niba ndamukeneye hama nyine kujya muri black type, sivyo? akoze master. Ngobori ingo icara ngaho tu byari ibyo ashaka kubatsa. Uribuka cyagiye nagiye ku isoko ngaruka mu gitondo hari umushitsi ngaho master yari ko arakubaza ibiki ujya muka nari tuyaga gusa nta kindi yari yambagije. Yego vre muyaga ibiki ushobora kubimbwira je? Yambagije awukora gute je naca ndamubwira ngano namaze imyaka 10 n'ingahe ndinga. Yego wari ngorane se warigeze kurunga ngaha canke bakuturubise nabi? Oya ninereye neza ngaha. Ibyo gusa ni ibyo. Ntugire ubwoba mbwira rero je nakibazo mbwira ibyo yakubwiye byose je nshaka kubimenya. Urazi je nawe ko turabagenzi naco duhisha none we ufise ikibazo nyabaki mbwira byose je nshaka kumenya byose yakubwiye. Oya so far ikintu yari yambagije kubyerekeye umusaza wawe cyane turaganiranye tuma twenga. Ngo musaza wanje biki? Wewe mugara gutena uyo musaza wawe byabwiye nawe yatuhiganira neza nawe. Sofu ikintu kimwe gusa narumva amatelefone aguma yaga ku matelefone. Ibyo nabwiye ngo aguma yaga ibiki ku matelefone? Ibyo wumvise wowe? Ibyo numvise jewe kuko bakiri binezereza. Ibyo yayaga muri telefone byakunejereje nibiki? Bo ikintu cyanezereze sikindi. Kuko numva mu telefone ariko aravuga ngo ya mvubu iri mu mazi ugira isoke mutegure ibyuma muyifatire mu kayira nyine muyicire mu kayira. Imvubu? Rero ngo mvubu najye nibyo yanezereze nca ndamubwira kubera iyo mvubu najyewe ndimo uzonzanira basi n'ibipande aho yari ryari? Umunsi muze yatabujagira afate rugendo. Uwo munsi nyene niyo yakubwiye uko we ni uwo munsi nyene niwo wumvise ariko arabivugira muri telefone ngo yamvubu igiye gusohoka mwifatire mu nzira? Ariko arakenga ariko ararabaraba najyewe ngo bapembe ndunda mwingereza gutyo. Ibyo nibyo uri mukuri? Uri mukuri? Ukuri kweri mabuze. Wowe ntiwigeze umbesha mu buzima? Oya. Ibyo uriko uravuga nibyo? Nibyo. Ngo yerekeye imvubu najyo nacenza ngo irasohotse nimwifatire mu nzira. Abwira abantu muri telefone. Ariko arayaga mu telefone. Ibyo byose yabivuga igihe mutamagira afate urugendo.
abivugira muri telefone naje nyene ngo ya mvubu ngo igire soke bayifatire mu nzira barabengene bayicungacunga bayicire mu nzira bategura ibyuma naje ncanezerwa namubwiye ko saba umbwira mufate mugere je ndarindiriye unzanire akaboga imvubu je ndayikunda mukuyirya ariko mu mwanya iyo mvubu nabonye inyama nabonye ikintu nabonye gusa n'amarira nyaciye mbona mugenzi aje ariko ararira nuko twayaze nuko twayaze na master baheze umunsi umugabo wanje arapfa nta munsi uwo munsi nyene okay ngo genda ukora akazi nagiye nuko mabo ariko ntuze shira mu kaga. What? Oh my God. No, I can't believe this. Not my brother. Ibi ndiko ndiyumvira nibiki? No? Anushka, reka kwiyumvira ibintu nk'ivyo kwa musaza wanyu. Not my brother. My brother. My own blood. Same mother, same father. No. Ama izo ziba zo kumunshiramo ibintu by'amamosiyo z'ubujinga ngo urankunda jewe nabwo nkene kandi ubishire kure yawe ko jewe nabwo nkundana. Okay? Urukundo rero warutaye. Mbo afandi je naronse inkuru nshasha ayi wacu Wowe musuzana bishasha. iyi rero irabereye Ndakumenyereye cyane. Niyo mpamvu ndakubonye mbanzi yuko nza gutwaye. iyi rero nutwenda mugura aza kunezerwa Cyako numvere. Mbo ngabo the master Igizike. iyo ni inkuru nshasha Asubiye kandi kono. oh ya aje kwifatanya natwe Ngo? aje kwifatanya natwe Ngabo. the master shira kuna the master Ngabo. uja nyenuzi kijya gihangange nyenuzi kiguma kivurugana mu isite aje kwifatanya natwe. Ngabo urazi yuko iyo nonye byinshi by'iwacu. Natwe rero tugiye kubisubiza hamwe. Uribuka amafaranga yagiye kubaka muvuye gukora misiyo. Ibyo byose ndabyibuka. Uribuka ingene yabasanze mu misiyo mugiye kwica umuntu kubera yanse gukora ibyo dushaka twebwe. Uribuka abasuda bangaje maze gutakaza kubera Ngabo. Ubu yaraje Ngabo aje kwifatanya natwe. naje bitariho. Ndakubwiza rero. Iyo ni inkuru nshasha bambariye kandi ndizeye kariyo. Bakubwiye ko biza kuba ryari. Umwanya n'umwanya arashobora gushika. Umwanya n'umwanya isaha n'isaha arashobora gushika. No kwitegura gusa ndazi gusa gashika. Ndakubwira ikintu. Akabaje azanye ibintu byo kuza kutubwira ko ubushakashatsi. Araza kumbona jewe. No kumumenera nganye nazanye ibintu by'ubushakashatsi ngaho. Ariko akabaje kubwira ngo dukorane misiyo. Tugiye kuronka umuntu akomeye. Je ndizeye Ngabo arakomeye. Naho dukoreye ibintu arakomeye sana. Katurusha umutwe. Reka natwe tumufatire ngaha tumusondera hanyine. aha kata gashotora Kandi amaguru masha. Panga abasirikare babwire yuko haje umuntu. Oya. Agiye kongereza ko ibintu by'imyitozo ikomakomeye. Sawa. Icyo nta kibazo kabisa. Kandi ntago sina nkuko ndabivuga. Sinatirafikiye. No. Ageze ko dukora rero. Ibyo nibyo nabyo mbizi. Black Tiger
igiye kuduga ibendera iduge mu makungu hose bayibone. Ngabo Master. abona afande mwenyewe ngiye kuchatsa kwa hose, ngiye kuhaturira bitariho. Urakoze cyane ku nkuru y'abaho mwaye. Iyo niyo nkuru nshasha nayo mfise uno munsi. Urakoze cyane. Ngwano Yes afandi. turi abagabo. Je ndagiye. Ngabo urumva ko ubwo ugende ku rugamba kandi urugamba rukomeye. Aho rero no kuhacira ubwenge mwana wanje. Bana kugenda uko nyene n'utwe gusa ugenda mengo sinziri kuraje. Nyene neza kugiye ku rugamba rukomeye. Kandi go guhabuza imiryango myinshi. Abantu benshi bagowe. Urumva rero ugenda ukoresha ubwenge n'umutwe. Ukoresha n'ibyo wize kugira ngo uhabure abantu kandi ubakureho. Ikindi naco ntugende wambaye ibintu by'ubu master. Urabyumva ube nk'umuntu asanzwe kugira abantu ntibakumenye, ntamenye uwo ari we. N'andi babonye wambaye ibyo oye bose baca amenye uwo ari we. Asha ndaguhaye umuhezagiro wanje. Bijya bintu ndabiye ko nkiri muto bigendereko n'ibyo wize kundi gushasha bigendereko. Cyane cyane ukoresha iki ubwenge. Bajya barafise ingufu basibiki ariko bakoresha ubujuju, akabokoresha ubwenge hanyuma ubatsinde. Abantu bose bo ngahaye bari nk'ubwigenge. Ega ubu nta bwenge bafise. Ngo abantu batikuki uyu bitariho igira kamana kuri amaka gacimbi umukosore kabisa. N'ahandi yamaze kwigira inzu y'amabuye umukosore. Aje ku murongo nk'abandi. Muzeni kuri urakoze cyane ku mpanuro zawe mpaye kandi utekane wumva kabisa, wumva amahoro kabisa. Koje ibikorwa byanje byose uko bimeze mbaza gukoresha ubwenge n'igiharuro. Igiharuro arabati iki kirakwiye, iki ntigikwiye, iki ndagikore, iki sindagikore, umwanya wa ryari, systeme yahe, tactique yahe, byose ibyo umva n'igiharuro. Kandi urakoze cyane bijya kuma nitwaraje nako nabyiyumvira uko nohindura zino muzu ngira ngo ngene nambaye izindi urumva yuko mengo waraje mu mutwe wanje biri mu mutwe. Hamico no gusaba yaranze na muri umwanya mba ndi muri urwo rugamba kwiyubara ntuzu soka hanze ko ntituza aho umwansi ashobora gucya. Ibyo abantu usanga baza ngaba ukugurira umuntu wari we wese nakazi kawe. Icyo kintu kabisa wirinde ukirinde. Oya jewe urumva ndotegera uzosanga ngaha usanga ko adodo ukamubara ati urinde wifuza iki niba ari master si hari. Ashatse kuza ku nguvu nanje tugushaka tuguvu nari ifise turacako wapi wewe pole nare yogenda uko nyene kwa zero mama wewe bashakaje nyene kizima nakubwiye gusa wirinde. Oya si Jesse ntagusoka hanze jewe. So reka ndabukuru mpindura bino bihuza hindura ahubwo gende. Mbo sinzi reka maze ndakubwira. Sawa Ngobori ngwana Sharangaho tukane hegera hano no Jenda gya None tuko turagwana se Nende kuwigera kuruka menga jendi gikoko urani Oya None hegera neze nyegera Okay baziko turabaca amajena wewe neza urumva shakumugirera akantu kamwe igihe navanga nta muntu yaje ngahanya je ntamenye ejo uno munsi nyene igihe nari nasohotse uno munsi nta numwe kuva mu gatondo ngobo no kubeshera iki aho ntagabo kuri para kaje ngahaya nkurugi wawe urunyene urushiye fresh
ahubwo nta n'inyoni yego vre nta n'inyoni sawa we nihagira umuntu azoza ngaha anya nta muntu uzocumukira ngete haje umushitsi ngamushasha urumva yego urazi ko dukwiye twikoranira neza je nawe sawa aho ni bien okay aho ni bien kabisa bo genda subiye guka wewe sura mirimo yawe hoshi sawa nturaje ahantu ha oya cyangwa musi wabuze madame ringa babuze rambya ndaguhe madame ringasha changu mwasi mpanga ewe ega kwanza ni icara usige ufise madiri menshi dehere ngaho madiri yahe hari madiri wambona gira nigendere kwa mama nuze kumbe wabuze oya gira ndaza kurondera hanyuma naje turavugana sha sawa reka nsubire ukazi mbo operation ndayirangije ngo nta kintu na kimwe kigeze kiboneka ngaha anya twakwikeka nta muntu n'umwe yigeze aza ngaha sawa sawa kandi nta kibazo kiri ngaha nuko mumenye Black Tiger twakiriye umushyitsi mushasha ariwe Gabo the Master. Sinzi bikomeye cyane, ikintu gikomeye rwose. Kuva uno munsi mumubahe kandi kuva uno munsi nshaka ibintu by'akaduruvaye kwa Master, sivyo? Yes sir. Byumvise neza? Yes sir. Mo kubyumva tumvikanye? Yes sir. Batega? Yes sir.